eka mbere tugiye twinjira n'ahandi twari tukaba twigishijwe n'abantu b'abagabo gusa ata mu gitsina gore kirimo. turabona ko uwo bari uruhombo yego cyane cyane umutima mweranda ko yatanguye gutwikira umugore tukamenya. ibyo byose biri mu byatumye tumuha inyigisho, tukaba dukengurukira umutima mweranda yamutweretse akongera nawe akamushyira mu mutima kutwemerera ijambo ni rwawe mama. umutima w'umukama ari kuri jewe kuko yansize ngo menyeshe inkuru nziza. nicyo kiganiro bashimye ko dushimikirako, kandi nk'uko umusaseredoti yabivuze jewe nabifashe ku ruhande nk'uko avuze ati musenyeri yaduhaye ku ruhande historique, nanjye narufashe ku ruhande methodologique, nuva une certaine méthodologie pour l'évangélisation, ni ukuvuga nko gutanga uburyo cyane intumbero yo kumenyesha ijambo ry'Imana mu bubasha bwa mutima. duhere rero kuri iyi nkuru nziza dusanga kwa Luka mweranda mu kigabane cya 4 kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 23 handitswe ngo Yesu asubira mu bugarire ari mu bubasha bwa mutima. inkuru imwerekeye ikwira muri iyo ntara yose, kandi yahora yigishiriza mu masinagoga yabo aninahazwa na bose. araheza ati Nazareti aho yari yararerewe, yinjira mu sinagoga nk'uko yahora abigenza ku minsi y'isabato. hanyuma arahaguruka ngo asome. bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izaya, arakizingurura abona handitswe ngo mutima w'umukama ari kuri jewe kuko yansize amavuta ngo menyeshe inkuru nziza boro. yandungitse kumenyesha ababoshwe ko babohowe, abahumye ko bahumutse, abakinjwe ko babohowe, andungika no kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'umukama. ahejeje arazinga igitabo agihereza uwahakora ataricara. abari mu isinagoga bose bari bamuhanze amaso. ataratangura kubabwira ati uyu munsi muriyumviye ko ayo majambo yo mu byanditswe arangutse. bose baramushingira intahe, bagatangazwa n'amajambo yuzuye ubuntu yamuva mu kanwa. hanyuma bavuga bati none uwo si wa muhungu wa Yozefu? iri ni ijambo ry'Imana. mutima w'umukama ari kuri jewe kuko yansize ngo menyeshe inkuru nziza. Luka 4 umurongo wa 16 n'abandaniza gusa ku 23. iri jambo ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya mu gihande cya 66. dusanga kandi mu majambo asa nayo muri Yeremiya 31 na Ezekiyeli kuva ku murongo wa 37 gushaka ku murongo wa 38, n'impfunyapfunyo y'umugambi w'Imana urangukira uyu munsi muri Yesu Kristo mu bubasha bwa mutima. uwo mugambi nyene niwo Imana ibandanya irangura iciye kuri umwe muri twebwe. nk'uko nabivuze rero ikiganiro ahanini kije gusa n'igiha intumbero n'ingendo ubutumwa butweza bwo kumenyesha inkuru nziza. nico nabonye bikenewe nk'uko umusaseredoti yabivuze. tubirabe rero icyo nabifashe mu duce dutoyi 5. ubwa mbere mutima mweranda mu buzima bwa Yesu. ubwa kabiri imyifato ibereye ubutumwa kumenyesha inkuru nziza. ubwa gatatu iyo nkuru nziza umuntu akeneye uyu munsi. sawa mutima mweranda mu buzima bwa Yesu. kabiri imyifato ibereye ubutumwa
kumenyesha inkuru nziza. Ubugira gatatu, iyo nkuru nziza umuntu akeneye uyu munsi ubugira kane nzoca mvuga gatoyi ibyitwazo bimwe bimwe. cya gatatu navuze niyo nkuru nziza umuntu akeneye uyu munsi yariyo ni iyihe. ubugira kane ibyitwazo. Nzozerere ku tuntu dutoya tw'inkingi nyamukuru umuntu yokwishimikiza mu kumenyesha inkuru nziza. mvuga nti inkingi nkuru kuko hari ibintu byinshi umuntu yokwishimikiza sinshobora kubidondagura byose. mfatira rero ku bisanzwe byaranditswe n'abatohoje ibyerekeye abahinga mu by'Imana batohoje ibyerekeye ukumenyesha inkuru nziza mu bihe bya none. mperero ku cya mbere, mutima mweranda mu buzima bwa Yesu. sinza kukirangira ko nk'uko nakiteguye kuko abatari bake baragiciye ko, ariko mvuge utuntu dutatu dukuru. Yesu yuzuwe na mutima arinjira mu sinagoga, bamuhereza igitabo ngo asome. imbere yaho gatoyi Luka atwereka ko ibyo byabaye Yesu ahejeje kubatizwa, yabatije muri Yorodani na Yohani Batista. muri icyo gihe ijuru ririyugurura, mutima mweranda aramwururukira ko ameze nk'inuma. ijwi naryo rivugira mu ijuru riti, uri umwana wanjye nkunda cyane, muri wewe nasanze ibintimbara byose. Luka 3:21. data amushingira intahe, mutima amwururukira ko. kuva ubwo ubutumwa bwose Yesu aburangura nk'igikorwa cy'ubutatu bweranda. mbere avuye aho, niko inkuru nziza iyi nyene ya Luka ibitubwira, avuye aho akaja mu gahinga kugeragezwa na Satani. nacyo kirahambaye ko yari yuzuwe na mutima. araheza arakurira inkoni ku giti Satani, ko adashobora guhemukira se naho yomufatira mu bikomeye nko kunda, ku butegetsi canke ku cyubahiro. mu bisanga kwa Luka 4 kumuva ku murongo wa mbere ushaka kuwa 13. ndibaza kuba atari bake aho twarahafatirwa kuko murazi ko ubu biragoye, inzira tugoye. Yesu we atangura aje gushingira intahese, aramuhitamwo rimwe rizima, ubutagisubira inyuma, gushika mbere ku musaraba. kuri byose birarangutse. Yohani 19:30. koko ku musaraba Adamu mushasha yarahejeje gucungura Adamu wa kera. intsinzi y'urukundo ntangerezwa Yesu afitiye umuntu iraheze iragaragarira mu gucuba, yemera urupfu, kandi urupfu rw'ababisha. koko uko Yesu abitwereka, urukundo rw'amarutsinda mu kwicubya. muri iyo ntumbero rero, inkuru nziza si igitabo cy'akahise katwibutsa umuntu umwe yabayeho yitwa Yesu, kandi ntivuga ibizoza kumwe kwa kera kw'abahanuzi. ni ijambo rirangura uyu munsi nyene icyo rivuga, kuko Kristo umweranda w'Isiraheli abyagiye hagati y'igihugu ciwe. Yesu rero yinjira mu sinagoga, asoma handitse ngo, mutima w'umukama ari kuri jewe kuko yansize ngo menyeshe inkuru nziza. Yesu w'i Nazareti, uko tubisoma muri iki gice, yinjiye mu sinagoga nk'umuhanuzi yaciwe n'Imana. ni Mesiya wasizwe, urungitswe na se ngo arangure ugushaka kwiwe
nk'uko tubisanga mu ikete ryandikiye abahebureyi ngo mu kuza kw'isi kristo yavuze ati ndarengutse kuko ibyanditse mu gitabo birora kuri jewe kugira ngo nkore icyo ushaka wewe mana. Abahebureyi 10 kuva ku murongo wa 4 gushika ku wa 6. Yesu Kristo rero ashitse umugambi w'Imana uraranguka ubwo nyene hakumwe yabivugira mbere kwa Zakati uyu munsi urukiza rwashitse muri iyi nzu. Luka 19 kuva ku murongo wa 9 gushika ku wa 11. Ibimenyetso by'ubwo bwami arabisigura ngaha nk'uko nabivuze, ariko akabisigura nyene no muri Luka igabanye c'indwi 14 gushika ku 25 ati yabwira abarongo 18 batisa ko ari wa wundi yashitse canke tworingira uwundi ati genda mubwire Yohana ibyo mwumva n'ibyo mubona. Abantu b'impumyi barabona, abacumbagira baratambuka neza, abarwaye imibembe baracyoroba, abapfuye amatwi barumva, abapfuye barazuka, aboro baramenyeshwa inkuru nziza. Ngivyo ibiranga umwaka mwiza w'umukama, nta kindi kimenyetso kizohabwa urugwaruka. Ibi sibizoza nibiriko biraranguka ubu nyene. Yesu rero niwe nkuru nziza yo gutabaruka k'umuntu, kuko bamwakiriye bose abemeye izina ryiwe yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Yohani 1 umurongo wa 12. Aboro rero bazoye urukiza rwabo ku Mana barakize, ababose bose abakwisutsemwe cyangwa ababisutswemwo kubera indambi ya bene wabo kuko ubu baridegenza kuko haje umwami w'amahoro. Impumyi zihusagirika canke zivuye mu mwijima no mu gitutu c'urupfu zirihweza umuco w'agatangaza uboneshereza zinakiremwa muntu zinakiremwa cose. Impahazwa ziridegenza kuko we mu rubanza ntacu rwangondagonde, ntawohosha urubeya ruryongeshwa n'ibihuhuzi by'iyi si. Nguyo umwaka w'iranguka ry'umugambi w'Imana ku muntu, umwaka wo gutabaruka wabuwe n'abahanuzi uri kuranguka uyu munsi nyene. N'abakavantara nka Naamani umunyasiriya, nk'umupfakazi w'i Sarepta, umuyahudi, umushumba cyangwa uwidegenza, umwe wese amwambaza nk'Imana yiwe kandi ikamutabara. Yesu Kristo rero igihushanye n'abandi bahanuzi ntiyugaranirwa mu gace k'intara, mu gace k'imico canke k'ivyiyumviro, ahubwo agaragariza ubwiza bw'Imana bose. Ivyo mbere byarababaje abasangira gihugu biwe, kuko umunsi umwe bamubwiye bati ivyo twumva ukora i Kafaranawumu bikore ngaho mu mamuko yawe tuze tukwemera. Bo bagira bati ko twironkeye umuhanuzi azi iwacu, reka n'ibitangara bikorera hanyene iwacu abikorere ngaha mu karere mu bo dusangiye intumbero nk'uko byahora bigenda na kera. Yesu nawe ati ahubwo ndagusemeza dawe mukama w'ijuru n'isi, kuko wahishize ibyo bintu abanyabwitonzi n'abanyabwenge ukabihishuka ibitazi. Luka 10 umurongo wa 21. Ubwo butumwa rero bwo kumenyesha inkuru nziza Yesu yarabubandanije gushika burangutse ku musaraba. Ni imvugo y'urukundo rutanga byose hanyuma rukitanga, ariko byari byanditswe ngo ku izina rya Yesu ukwisubira ko n'ikigongo cy'ibicumuro bizokwigishwe mu makungu yose. Yesu atanga mutima wiwe ku buryo bwuzuye, niko kubwira abatumwa ati nzakubarungikira icyo data yabemereye, yamara mwebwe mube muragumye mu gisagara gushika muronke ubukomezi bwa mutima mweranda. Ibikorwa by'abatumwa ikigabane cya 4 ku murongo wa 5. Kuva ubwo rero bamaze kwakira mutima mweranda, abatumwa n'abamwakiriye bose baba ibyabo na bya Yesu Kristo. Uyu munsi ubwo butumwa rero ni rwacu nka Yesu, mutima w'umukama ari kuri jewe kuko yantumye kwigisha inkuru nziza. Niba tuzima
umwe wese ku rugero rw'itorwa ryiwe asangira na kristo kuba umusaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Aradutuma kandi akatuba hafi ati ndi kumwe namwe ubutakibazirira kuzika ku muhero w'isi. Matayo 28:20. Ngaha rero aho mfatiye kugira ngo ntunerekana itorwa ryacu ryo kuba abatumwa b'inkuru nziza, kandi nka Pawulo mweranda ko nzoba ndagwiciriye ntamenyesheje inkuru nziza. Nze rero ku gace ka kabiri, inyifato ibereye ubumenyesha inkuru nziza. Navuze nti ahasi ndaharambira abacengaha bose barabigarutseko, ariko twibukanye bimwe. Ubwa mbere ko imbere yo kwigisha inkuru nziza ibanza kuba kuri jewe inkuru nziza, ni ukuvuga ibi inkuru nziza mu gihe impindura itabaye inkuru nziza impindura kiba ari igitito. Umumenyesha w'inkuru nziza atangaza ko Yesu Kristo ari umukama n'umukiza wiwe. Ibyo nabyo biserukira mu kwinjira mu bunywanyi bw'uwo mukiza, uko ijambo ry'Imana ntirishobora kuba inkuru nziza mu gihe bitampinduye. Notansika nk'ikiranganzira kizimurura ingenzi kitari buve hasi ngo gifite iyo kiranga. Koko nk'uko Pawulo mweranda bivuga, imihango yose Imana yemereye ba sokuru yarayiranguye mu kuzura Yesu mu bapfuye, kandi irangukira kuri wowe, kuri jewe uyu munsi nyene. Urukiza rw'umuntu ntirugihagaze rero ku migigwa n'ibindi bimaramugiro bagira, nko kwinizagiro utuzi duhezagiye, canke kudomeka udutara n'ibindi, canke kuvuga udusabisho tudahanze ubuzima, kumenya kuvuga amajambo meza y'Imana, tutagira Imana muri twebwe, gutabara boro turinze kubigira akaririmbo n'ibindi n'ivyo. Oya, urukiza rw'umuntu uyu munsi ruhagaze ku kwakira Imana. Kristo akaba ubuzima bwanje, ihangiro n'ingendo nshasha ntabanduka. Niho hari n'isoko ry'ubuhirwe, niho hari n'isoko ry'ubuhirwe. Nabwo ubwo buhirwe ni ukwemera kuva mu mayira abiri yananiye impyisi, guhura bure na Yesu aho intumbera ubuzima. Yesu agaca atubwira abatumwa b'ubwo buhirwe. Bisaba rero kutiha Yesu tumwirika, kwitanga twirekura, kuko kenshi twitanga twisubirako. Hari umuntu yavuze ngo kenshi twitanga nk'abagrosiste, nk'abaranguzi b'abagrosiste. Aranguza ipake muga ntiyemere ko wayiranguye afata regitaye zayo. Akenshi nuko tumeze, turirimbira Imana turakwihereze, muri iyo kizo tukavuga ngo dukoreshe umutima mweranda yaza kudusaba agaciro canke akandi gaserivise canke akanya, uti ibyo ntibirimwo, wamenga muri ya pake ibyo ntibyarimwe. Biragoye kwiha Imana wese kandi ukareka ngo akwakire muri detaye. Erega Martin Robin yaraharaje avuga ati ntitwikize Imana, twirekurira mu Mana, kandi icyo uhaye Imana ntubugitakaze. Mu kwiha Imana ngo ubikoreshe ntubuhonze, ububikire. Iyo rero ni intambwe nkuru idashobotse, n'ibyo wokwigisha ntibyumvikana. Hariho imvugo zitumvikana, nka kurya ubufunguye icyo afunguriramwo gishobora kumuha akayabagu cyane kikamwaka. N'umenyesha inkuru nziza arashobora gutuma abantu bemera cyangwa bahakana inkuru nziza kubera uko yifashe.
egome ibyo kugira ngo bishoboke abatumwa baraduha akarorero bariyigishirijwe bo nyine na mutima mweranda abagira intwari ku buryo n'imbere y'abakuru babagiriza kugumura igihugu petero yari yarajugumijwe n'inshoreke gushika yemukira umwigisha atinda akavyemanga ati ntidushobora kunuma ico twiboneye. Mutima yamwuzuye yamugize umutinyutsi, n'umuriro w'urukundo umuturira ukamuhutagiza akiyumvamwo urukiza rwa Yezu agahimbagwa n'uko abandi bogira urweze nk'urwo afise. Kandi n'ubu uwakiriye mutima mweranda akugururira ubuzima bwiwe Imana niwe ashobora kwigisha abandi. Ahandi hoho uretse ko n'impumyi itorongora iyindi mpumyi byogenda gute impumyi irongora ababona? Inkuru nziza ni ego itagiramo igitutu ca oya. Mutima rero niwe duha ako kanyamuneza ko gushingira intahe iyo nkuru nziza kandi n'ingorane zitabuze. Niwe kandi afasha abo bafise umutima wahuye na Yezu kugira ngo bakire rwose igicumuro kandi baronka amahoro. Nk'abakiriye mutima mweranda rero natwe turabamenyesha b'inkuru nziza. Papati nitunagure uyu munsi nyene uguhura kwacu na Kristo, kandi tumenye ko atanumwe akumiriwe ku kanyamuneza duhabwa n'umukama. Mubisanga muri la joie de l'évangile numero 3. Ntawo semerera ko inkuru nziza ibohora n'abari mu ngoyi za shetani. Ni ngombwa rero ko uwumenyesha inkuru nziza abanza kuba uwakiriye inkuru nziza, kuko muri ekleziya igihambaye uyu munsi si ukongereza igitigiri, ahubwo ni ukwimbika imizi. Il n'est plus important de s'agrandir, de s'élargir. C'est aussi nécessaire, mais il faut s'approfondir. C'est le temps de l'approfondissement. Nico gituma no mu buryo bushaka bwo kumenyesha inkuru nziza bavuga bati ukumenyesha inkuru nziza kuzoba gushasha muri ardeur, muri méthode no muri expression. Muri ardeur no kuvuga mu gisharara c'ubuzima buhinduwe inkuru nziza. Ubugira kabiri ubumenyesha inkuru nziza n'umutumwa. Akarongo agace ka kabiri gatoyi k'igice cya kabiri. Ubumenyesha inkuru nziza n'umutumwa. Mvuze umutumwa nshaka kuvuga umuntu amenyesha ijambo ritari gwiwe. Ni igikorwa c'Imana yonsa. Niyo yakira umuntu, niyo idutera iteka ryo gufatanya nayo ubwo butumwa bwo gukiza umuntu. Turabatumwa, kandi umutumwa arungikana ijambo rimurengeye, akarizana uko riri, arondera kumurikira no kubohora. Imbere y'uburuherero n'ingorane nyinshi zijanye n'uwo muhamagaro, umumenyesha w'inkuru nziza nagume yibuka ko ubwo butumwa atari gwiwe, ahubwo ko ari ubw'umukama aburangura aciye kuri we, ariko kandi akaburangura mu muryango wa ekleziya mu rukurikirane rw'abayirongoye. Birafasha kandi kwifata ruto. On ne peut pas se prendre trop au sérieux. C'est l'œuvre du Seigneur. Byumvikana kandi ko umutumwa yamafata umwanya wo kumviriza uwo mutuma. Akenshi tuza umwanya dukunda kwikorako n'umwanya wagenewe igisabisho, kuko Yezu naho mwiba umwanya ntiyitwara. Mugabandi ubize umwanya barawukata amahera cyangwa barawugirira nabi. Cyo tuma Yezu ari toujours victime yo kubura umwanya kwacu. Tumuha akanya gasigaye iyo kabonetse. Bitabitumako mu byo dukora, aho kuba batumwa dushobora gucika abafonctionnaire b'Imana, abakozi b'Imana. Bashobora rero no kuvugisha ijambo ico ritavuga, canke bashobora kurivuga baryizanako, canke bashobora no kurondera kwigisha bizanako. Ivyo navyo ku mutumwa arongowe na mutima ntibibereye. Ubugira gatatu,
ubumenyesha inkuru nziza ni icyabona gishingira intahe urupfu n'izuka bya yezu kristo. Igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kirabitwereka koko imana yazuye yezu mu bapfuye, turi ibyabona by'ibyo bintu. Ibikorwa by'abantu by'abatumwa igabane cya mbere. Abatumwa ngo babivuga batijutse kandi banezerewe kuko umutima yabashingira intahe. Kubw'ubwo butumwa rero uyu munsi dutangaza icese tutarya umunwa ko kristo ari umukama n'umukiza, ni imana nkase. Urupfu n'izuka byiwe nibyo byonyine bizanira abamwemera urukiza n'ubuzima bushasha. Mu yandi majambo, umutumwa w'inkuru nziza ntaza kwigisha ibyiyumviro byiwe canke by'abakunda canke by'abamutumye. Umutumwa w'inkuru nziza avugishwa na mutima, atarondera gukundwa, atarondera korosha imvugo ngo yikingire, ariko kandi akamenya ko imana itamutuma nk'ugiye kujijura convaincre, kujijura abantu. Si igikorwa cyiwe, cyo ni igikorwa cya mutima mweranda. Wewe nuwarungikanwa ijambo ngo abe icyabona cy'iryo jambo. Wewe rero mutumwa w'inkuru nziza ubira imbuto, ariko gusarura no kwa nyene kugutuma no kwa nyene umurima. Ubugira kane, ubumenyesha inkuru nziza atekereza kubirangura muri mutima. Yoba ariko arakora ubusa mu gihe mutima mweranda mu bubasha bwiwe atomushira mu kanwa ijambo, atotegura umutima w'uburyakira, kandi atotegura n'uburyo rija mu ngiro. Iryo jambo rero niwe arishikisha rigasika nk'inkota y'ubugi bubiri, rikanyengetera mu magufa no mu misokoro, mbere rigatuma nyene kuryumva ashira amakenga, akava imagwi, akaronka nawe ubwenge bwo gutegera isoko ry'ubuhigwe nyakuri. Niwe kandi ahagarikira uwatuma, akigisha n'ubukuru nk'ububikwiye. Iyo rero ubumenyesha inkuru nziza agamburukiye mutima mweranda, arashobora kwatsa umuriro w'urukundo, maze abamwumva bose nabo bagahindukirira inkuru nziza. Ni mutima atanga ijambo, ni mutima arishikana mu mutima, ni mutima arimeresha. Mbega abavukanyi, ntimuhora mwiyumvira igituma kuri Pentekoti Petero yigishije ngira ngo n'isaha imwe itarenga hagahinduka abantu 3,000, ugereranije n'incuro umaze kwigisha n'umwanya ufata mu kwigisha. Ubwo ntiwoshobora kubona ko ukwigisha utazanye na mutima mweranda bisa nko kwiyahura. Igice gikuru kigira gatatu. Iyo nkuru nziza umuntu akeneye kumenya uyu munsi ni iyihe? Inkuru nziza ni urukundo ntambibe rw'Imana. Inkuru nziza si igitabo. Ibyo bintu uyu munsi birarangutse imbere yanyu, niko Yesu avuga. Inkuru nziza si igitabo. Inkuru nziza ni Yesu, ni urukundo ntambibe rw'Imana. Nkako nyene Imana yarakunze isi gushika itanga umwana wayo w'ikinege, ngo uwumwemeye wese ntapfe aronkere ubuzima budahera. Kandi Yesu arongera ati, uwunkunda azogumya ijambo ryanje, na data azomukunda, duheze tuze iwe tumugire ingoro yacu. Yohani 14:22. Erega ba Filipo n'ubu baracabaza bati, Mukama twereke data. Yohani 14:8. Ukumenyesha rero inkuru nziza nico kandi kugamije ko uyimenyeshwa yiyumva ko akundwa uko ari kose,
ko atakure imana idashobora gusanga umuntu. Imana ntidukunda kuko turi beza, idukunda kuko ari nziza kugira iyo nyine tugire beza. Ubuvyeyi bwayo rero buragaragarira mu rukundo rwayo rw'amaho. Iti naragukunze urukundo rw'amaho. Koko Imana yarabirahiye bene Israeli iti naho imisozi yonyiginyuka, naho imitumba yotemba, urukundo rwanje ntiruzokuvirira. Izaya 54 umurongo w'10. Ko Imana yakunze umuntu gusa kuri urwo rugero, icyo yibuza kutugabira ibisigaye muri uyo mwana wayo niki? Ikibazo rero cyo gukira k'umuntu ntigihagaze ku Mana, gihagaze iwacu. Kuko hari igihe dufata Imana uko itari, tugashaka kuyigira nk'uko tumeze. Tukibaza ko Imana ifite inzigo nk'uko tuyifise, ko naho turekurira itugumanira akantu tukayikeka, twitanga iharura nk'uko dutanga duharura. Ugasanga twibaza kwibesha nk'uko tubesha, kwitaramunda nk'uko tutaramunda. Mbere tukibaza yuko duhemutse nayo ihemuka cyangwa itayiyonjorora. Imana twayihaye isura y'umuntu kandi umuntu mubi, kuko kenshi nibo tubona. Ariko Imana Yesu Kristo dutuma kumenyesha ni Imana y'urukundo. Mbega hari umugore yokwibagira umwana conka canke yoreka kugirira impuhwe wavuye mu bura bwiwe? Naho wewe wobyibagira, joho sinzokwibagira, niko Imana ivuga. Menyesha rero iyo nkuru nziza mu gihe kibereye no mu kitabereye, kuko ubupfubyi bw'iyi si bw'iki gihugu burakenye cyane gukizwa n'urukundo rw'Imana yamana impuhwe kandi ishaka guhimbaza umunsi mukuru wo guhindukira kw'abana b'ibishushungwe bayo. Muvukanyi, hakaryo Yezu ko kugira umunsi mukuru mu kumugarukako no mugarukanira biwe. Kubahuka rero kudoma k'urutoke ku gicumuro c'umuntu biri kandi mu ntumbero yo kumenyesha inkuru nziza. Ukumenyesha inkuru nziza tukuryosha ryosha. Yesu avuga ati aho umutima azozira azokwagira isi igicumuro. Yohana 16 umurongo w'7. Umwungere wa diyoseze ya Ngozi yaratwigishije ko itegeko ryose ryanditswe mu mutima w'umuntu. Nico gituma n'umwana ataramenyera igicumuro hariho udukinakina yinyegeje. Ariko kandi hariho n'abantu batari bake bamaze kuzigiza ubwenge bwabo, bagakura mu mutima icitwa igicumuro kugira ngo umutima ntubagirize. Aho umutima ashitse akugururirwa, araburanya agacarubanza, kuko n'umuco uboneshereza abicaye mu mwijima. Nico gituma tutotinya kudoma urutoke ku n'abahiri, kuko niciki neza ngo nuko ikozwe n'abamaze kuzigiza ubwenge. Pawulo ati bose baracumuye kandi baritesheje ubunazwa bw'Imana. Abaromani 3 ku murongo wa 23. Kandi uwukora igicumuro wese n'umuja w'igicumuro, nayo ingero y'igicumuro n'urupfu. Abaromani 6 ku murongo wa 23. Imana mu rukundo rwayo iravyemeza iti igihe wavuka nta wagabeye uruzogi rwawe, nta n'uwakuhagiye ngo akoroshe utwahi, nta warusha kubura akurabana impuhwe. Naciye aho uri ndakubona uriko urasambagirika, ndakubwira nti urakabaho. Ndaheza ndakwegera nunga isezerano nawe, ndagukuza urasika mu bigero, ndagushariza ubwiza bwawe buba rurangiranwa mu makungu. Abandanya agira ati none raba washitse mu buyabaga wibonye ubwiza, usigaye wiyamburira agashambara bahita bose.
Ezekiyeli 16 umurongo wa 6 16 kuva umurongo wa 6 gushaka ku wa 17. Uyu munsi ubahuka kudoma urutoke ku nabi. Nidufashe umuntu gutegera ko iteka ryiwe yuko umwana w'Imana riri mu gusa nayo, kandi igihe umuntu ataremera igicumuro ciwe akaguma agitereka ku bandi ntashobora gukira ngo abohoke. Intango yo gukora no kwemanga kazi. Yesu ntiyigeze akangwa n'abashaka kumuzibiza kuvyerekeye ukuri. Abafarisayo bati mu kuvuga gutyo natura dutuka nawe ati namwebwe muragowe mwe abafarisayo biyorobeka. Ukwemera igicumuro niko kuba mukuri, kandi kuri Yesu ukuri niko kutugira bidegenze. Nta muntu rero aboshwe kurusujya aneteza kemeza kwitiza ari kibi kwitera tirabura kandi ukura kuzi mu mutima w'umukama rero arabohora agatuma umuntu yemanga ukuri kw'icari kandi ntakorera mu kinyoma, nahabwa igiturire. None igiturire caranza ikintu kimwe mugabo ntigihindura systeme. Burya systeme ihindurwa no guhinduka mu mutima, ihindurwa nuko umuntu aronse inyishu y'akagorane kamwe kavyara kandi n'akandi kakazoza. Uwemera yo ko ari umucumuro akeneye ikigongwe azokira. Ikindi umenyesha inkuru nziza yihatira ni ugufata uwo yigisha kwakira Yesu we nyishu y'ubuzima bwiwe. Yesu niwe nyishu y'Imana, niwe nyishu Imana yahaye umuntu mu bintu atamwo byose. Nkako nyene naho twese twasumuye, Imana ntiyarungitse umwana wayo gucira urubanza isi, yamurungitse ngo ayikize. Yohani 3:17. Nimwibuke intahe twasingiwe n'umwungere y'urubanza kuvyerekeye urukundo rw'Imana ruseruka ku muntu mu gihe kibereye. Rimwe na rimwe wewe yiyumvira ngo Imana yacerewe. Yesu ati sinaje gucira urubanza isi, ahubwo sewe naje ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Yohani 10:10. Mu kuvuga ati ndaje ngo nkuri cyo ushaka, Yesu umukama wacu yaratanzwe ngo yishure ibicumuro, yaritanze nako ngo yishure ibicumuro byacu, hanyuma arazuka ngo atuzanire ubutungane. Abaromani 4:25. Ngico rero ico dushaka gusikako mu kumenyesha inkuru nziza no gushikana abantu bose kuguhura buhure na Yesu no kugiranira nawe ubucuti bw'imva mutima, ubucuti bwisobanuye. Yesu ntahura n'abantu mu kivunga. Yesu aja ku nzira y'umwumwe. Ubukundwa rero mu izina, ahamagagwa mu izina, akitaba mu izina. Ubu Kristo rero bushinga imizi muri uko kwemera kuva mu kivunga, tukemera Imana idukunda, tukinjira mu rukundo rwayo kandi ikadukoresha, kuko twese twakijijwe n'ubuntu bw'Imana. Abanyefezi 2:28. Ibyo byose bikajyana rero nuko kwizera Imana, ubutumwa w'inkuru nziza bwiza kugira, akizera Imana kandi agatumirira abandi kuyizera. Umuntu rero tumaze kumufasha gutegera ko gushaka kuri urwo rugero, arashobora kwakira ingabirano ya mutima mweranda. Umukama ati nzobaha umutima mushasha, mbashyiremo umuzirikanye mushasha. Ezekiyeli 36:26. Ati muzoronka ubukomezi mutima mweranda azobazanira, muce muza kumbera ibyabona hose. Nanone nkawe nka Yesu mutima w'umukama ari kuri jewe, kuko yantumye kubwira inkuru nziza aboro. Mu kumenyesha inkuru nziza nituzanirera abantu kwiyumvamwo ingene mutima w'Imana ari watanga umukomezi uyu munsi nyene, akatwuzuza ubwese n'akanyamuneza gafatiye ku kwidegembya
ko abanze kubabaza b'igicumuro. Ukwigisha inkuru nziza ni ugufasha abandi rero kwakira Yezu na mutima wiwe. Ikindi ubumenyesha inkuru nziza yishimikiza ni ukwigisha, ni ukwinjira no kwiyumva mu muryango w'abakristu no mu muvukano. Kirahambaye Imana n'umuryango. Mu ngabirano tutazopfa tuje gukengurukira Imana harimo igitangaro c'umuvukano muri ekleziya. Ukuva mu mbanyi ugasokoroka ku isi burya siko kuvuka. Ukuvuka kandi ni ukwifuzwa, ni ukwitegwa, ni ugusanganirwa. Ibyo turabisanga muri ekleziya. Ico gitangaro c'ukuvuka, ukakirwa, ukagaburirwa, ugaherekezwa, ugashikanwa mu bigero, gushikano mu rupfu aho ushikirizwa uwakuremye, ni igitangaro tutazopfa duheje gukengurukira ekleziya. Ni rero ngombwa ko uwo tuzana tumenyesha inkuru nziza tumwinjiza muri uwo muryango. N'umuryango rero utwibaruka mu buryo bwose umutima ubikeneye, utugaburira. Ikigoye gusa ni uko ibyiza biruta ibindi Imana yaduhaye usanga bitosekara n'ingoga. Setani ntiyihanganira na rimwe umuvukano, yama ishaka gucanishamwo, mbere ni nabwo buryo bwo gukora bwayo. Hari umuntu aheruka kutwigisha atubwira yuko hari urugo rwasambutse kubera imbeba. Ngo imbeba ngo yaradutse ikoroka bari mu kiyago mu rugo, umugabo n'umugore. Umugabo ati yampaye isuka imbeba iranciyeko, ati haza kunkorokeraho. Umugore ati yaza kugukorokeraho, kinciye ku kuguru iramparuye. Umugabo ati we ntiwayibonye ikiyaha inyuma. Umugore ati se nayibona inciye ngaha. Umugabo ati utabona rero amukubita ikofi. Umugore aja buje hanyuma umutama se w'umugore se uko umugabo araza kubaza ati nibiki twapfuye imbeba jewe yanyize utabona. Hanyuma ndamukubita. Umugore nawe ati je nanje ntiyari kunkubita kuko nari nayiboneye. Umutama ati nimwitekanye nza kubihera akayabu kazige zose nimutekane. Uzo n'umuganuga n'akariho. Akenshi abantu usanga tuti ibintu byiyombe bikoroka, reka dukorokera hagati. None twosaka tukabyiyumviye. None nko gupfa uburebure cyangwa ubwoko bw'izuru si imbeba, nk'uko si ugupfa imbeba, ugupfa amarongo, ugupfa iyo tupfa ata n'umwe yihaye kuhava, ugupfa ibyiyumviro Imana itaduhaye ubwenge busa, ugupfa imigambwe, ugupfa amadini, ugupfa ibintu byose dushobora gupfa, burya si imbeba. Noneho burya abantu nituzirikane ko ico dupfana kiraruta ico twopfa icari cyo cyose. Ico dupfana kiraruta ico twopfa icari cyo cyose. Mu ntumbero yo gushinga ekleziya, Yesu yasinye gushinga umuryango yo kudukiza. Yesu yasinye gushinga umuryango. Pilato yarabivugishijwe mu majambo atari giwe ati nimubona ko byoba byo umuntu umwe apfiriye igihugu ati igihugu cyose gitikira. Yohana Kayifa murakoze. Yohani atasigura ati ibyo ntiyabivuga ari wabyivugishijwe, ariko kuko yari umusaserdoti mukuru uyo mwaka yarabuye ko Yesu yagira apfira igihugu, nako nitari igihugu cyonyene, ahubwo kwari ukugira ngo n'abana bari bashwiragiye abegeranirize mu bumwe, kuvuga ngo batabashinga inama yo kumwica. Yohani 11 kuva ku murongo wa 49 kuja ku wa 52. Kandi birumvikana Setani ntiyigeze yemera abantu begerana. Ibigeragezwa byose ngo abantu begerane, bakundane, bagira umuryango, biyumvanemwo, Setani yamitora uburyo bwo kubipisha ubusa. Yamara kubera urupfu n'izuka rya Yesu Kristo, mweho muri umuryango Imana yitoreye
mugize ingingo z'umubiri umwe. Abaromani 12:5. Kandi nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, niko Kristo ameze nawe. Mwobyisomera mu buryo bukuze ko mu ibaruwa rya mbere ryandikwa Abaromani migabane 12 kuva ku Abakorinti 12 cyane cyane ku murongo wa 12. Uwakiriye rero umukama nitumushire mu muryango, nitumufashe kwinjira mu muryango, nihazogaburirwa, nihazokurira. Niwe kandi erega muri uyo muryango nyene ahindukira nk'umwana mu nzu agasukurira bene wabo, niko gutegura abatumwa bashasha. Umwanditsi Henri de Lubac, umuteologien, niwe yavuze ati Ekleziya ifise igikorwa cyo kuba umubyeyi. Ubwo bubyeyi nabwo buhagaze mu bana bayo. Dushaka kunagura ububyeyi muri Ekleziya, nitunagura ububyeyi mu bana bayo. Ekleziya si impome turabizi twese, si patiri, si musenyeri, si na papa. Ariko Ekleziya ni wewe ni jewe, kandi iyo ibuye ritanguye kwaga umugaga naho riba rito rirasenyura ingoro. Nico gituma atawofata minegwe uruharaguwe muri Ekleziya. Ubugira kane nagira ngo nce ku masonga ibyitwazo bimwe bimwe by'abamenyesha inkuru nziza cyangwa by'ababihamagariwe. Hari bamwe tugira tuti kubera iki nirirwa ndigora, mbega nsa nokora iki ko mbona nabo mbwira batumva. Ngo Imana irabakunda, izo bimenyesha igihe kigeze nk'uko yabingiriye nabyo. Yamara icyiza kirarangwa. Ntiwigere wibagira na rimwe ibyiza Imana yakugiriye. Niba waba warategereye ugukundwa, ni ukugira ngo urutambutse, cyane cyane imbere y'abaruhijwe n'iyi si hamwe n'abumiye kuri yo. Hari abayiriko n'abayikoreye. Mbega weho ubwo ntiwavuye kure? Nibyaba biruko ntibugendera buhoro buhoro, abandi ukabengenga nk'umubyeyi yengenga uruzingo. Tereziya umwana Yezu ati narategereye ko uwuzi gukunda neza ari uwuzi kwirengagiza uturenge tw'abandi, kudatangazwa nuko nabo bagwa, no kunezerwa n'udutambwe duto duto bagira. Murabisanga mu rwandiko se muri manuscrite cyo kwa mu nimero 9. Imana n'urukundo, kandi urwo rukundo ikiruranga no kwitanga. None ruzokwitanga gute hatagize abarutambutsa? Bazomenya gute inkuru nziza atawayibamenyesheje? Imana irahimbagwa no kurokora abantu iciye ku bandi. Imana ntiducungura tutarimwo. Yezu ntakiri ku isi kubw'umubiri wiwe, ariko abandanya igikorwa ciwe mu ngingo z'umubiri wiwe ku bubasha bwa mutima wiwe. Turamubiri wiwe, ingingo ziwe, ijwi ryiwe, umutima wiwe kuri iyi si. Turi byabona by'urukundo afitiye umuntu. Icyitwazo cya kabiri ni ubutumwa bwagenewe abapatiri n'abamenyeshamana. Ego cyane icyo gikorwa cyo kwigisha iceza inkuru nziza yakiraze abatumwa n'abasubirizi babo muri Ekleziya muryango. Ariko kandi mutima mwerana ngabirano yagenewe abemera atubwira muri Ekleziya nyine umwe wese ku rugero yabitorewemwo, abasangira butumwa na Kristo umusaserdoti mukuru, umuhanuzi n'umwami. Nibwaba rero ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ari cyo wa Ekleziya, nawe ukaba umwana wa Ekleziya, icyo gikorwa kirakwerekeye. Noneho nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, nazo izo ngingo zose zikagira umubiri umwe n'aho ari nyinshi, niko Kristo ameze. Umubiri ugizwe n'ingingo, kandi urugingo rwose rurakeneye urundi.
nabivuze mu ibaruwa rya mbere ryandikiwe abakorenti mu kigabane cya 12. nta gihimba na kimwe cyo kibigira ikindi kiti singukeneye. Nico gituma kandi umwe wese yitwareka kubungabunga no guteza imbere uwo muryango, kuko ubwiza bw'umuryango buhagaze ku bwiza bw'abawugize. Burya abansi b'Ekleziya sabari inyuma yayo n'abari muri yo. Abari inyuma twozitira ntibomena, abari imbere ntunabamenya, barira imbere nk'umuswa. Nico gituma rero umwe wese yo kwitwararika kubungabunga haba. Hari imyidogo myinshi usanga turiko turidoga, ntibagira ibi, patiri ntangirira ibi, musenyeri ntangirira ibi, Ekleziya Katolika kandi uri muri yo ntibibi. Mugabo burya nta kintu na kimwe kironkegwa inyishu mu kwidoga, nta kintu na kimwe kironka inyishu mu kwidoga. Ahubwo kugira ibintu bihinduke bama batubwira bati bihinduka mu mutima w'umuntu. Wowe kuburi wawe igisagara kizoba cyiza. Ikintu twaza cya gatatu, ntidushaka guhatira abantu ku kwemera kwacu, kandi niyo tuvugana n'icyo mbona gihinduka. Uguhindura abantu bavuganye sico Yesu yadutumye, ahubwo yavuze ati genda mwigisha abantu bose. Uwuzokwemera azokira, ubutazokwemera azocibwa. Ntitwaje rero gucira urubanza abantu canke guhindura abantu, ni igikorwa c'uwukorakora umutima w'umuntu. Nico gituma rero twebwe abamenyesha inkuru nziza twogerageza kubiba ku kabuto, tutitwararika na rimwe ico tuzokwimbura. Bidusaba ukwicisha bugufi, bidusabe kandi ukwihangana k'umurimyi, abiba zikamera akarindira ikivamwo atari buhindure n'ibihe. Rimwe akimbura ahandi ntiyimbure, mugabo akagumana umwete. Kandi burya ntitumenye ko ijambo tubivye naho ritokwama ubwo rifise igihe caryo. Hakudomeka umuriro w'ibihunda wovumbika. Ega akariro karakenewe, mugabo ni keza iyo gahagaze kw'ikara. Ku rundi ruhande ukwigisha inkuru nziza hari abagira ngo ni uguca ugateka akazina muntu, ubona ko ubuteka bweze. Ngo umwe wese yosenga Imana uko abyumva, ngo akaraba n'uburyo abigira. Uko ivyiyumviro mwene ibyo by'ubupagani bikwiragira ku isi, niko amarushwa kw'irisi. Kuko Ekleziya ni umuryango n'akareta kadupfutse twese. Uko gatabagura niko kwinjiza imbeho. Nitwihweze Yezu, inkuru nziza amenyesha hari ibintu byinshi bishasha yazaniye abayahudi batari biteze, batari banamenyereye. Ukurekurira abansi, mbere ukubagirira neza, ukwerekana umukuru wariwe ko umukuru ari umuto, n'ibindi byinshi. Ariko ibyo bintu yarabyemangiye, arabishingira intahe gushika naho azoshika ku musaraba. Yezu iyo ashaka guhemukira ukuri, kumbure niba bakiriho. Ariko ati ubuzoheba ubuzima bwiwe ku bwanje no ku bw'inziri, nzobumusubiza. Yesu yuzuwe na mutima ashingira intahe ukuri kuva kwasi. Ukwanka gushikiriza abantu inkuru nziza ngo ni ukubazigamira amahoro, ni ukuzibira inzira y'urukiza. Kurya uwugwaye bamuvuza atabisabye, cyane cyane iyo arembye. Kurya imfuvyi bayirera itabanze gukoma amashi, niko n'uri kure y'Imana akeneye umubungabunga n'ahatorinda kubisaba. Turi mihora y'ububasha bw'Imana bukiza, nico gituma
kristo nzira kuri n'ubuzima dutegerezwa kumurangira abandi. Icyitwazo cya kane, nta buryo ngira kuko ndi jenyene ntawe mfite dusangira ubwo butumwa, kandi noneho kamwe n'ubusa. Mbega isase ntiridomeka ikibira. Noneho nturi wenyene, Yesu wenyene yarabyemeye ati ndi kumwe namwe ubutakibabwirira gushika ku muhero w'isi. Aho kwishinga widodomba kuri wenyene, ahubwo rangura ico wemeye kuba. Marcel Robin ati aho kuguma widogera umuzima bwiza, domeka agatara. Kwidogera umuzima bwiza ntibiciragiza umwijima, kudomeka agatara biragabanya umuzima bwiza. Naho ukaba utinya uruhamo, Yesu nyene arakuremesha ati kwisi muzobona amagorwa yamara humura, naratsinze isi. Yohana 16:33. Aratsinze isi kandi yarabambwe. Intsinzi ntiri mu kuguma duhagaze kuri iyi si, twumiye kuri iyi si. Intsinzi iri mu kurangura ishaka ry'Imana gushika ku mpera. Uyu munsi niwaramuka wumvise ijwi ryiwe, ntukomantaze umutima wawe. Icyitwazo cya gatandatu, none ko ntazi kuvuga. Cya gatanu, Yesu ati aho wa mutabazi nzobarungikira ava kwa data azozira, mutima w'ukuri yamuka kuri data anzonshingira intahe, namwe nyene muzoyinshingira kuko twamanye kuva ngitangura. Yohana 15:26. Noneho simwebwe muzovuga, ni mutima azobavugiramwo. Uw'Imana itoye iramushoboza. Bisubiye twibukanye ko inkuru nziza ishobora kumenyeshwa mu buryo bwinshi ubu bukurikira: mu buzima buhindutse, mu gushinga intahe, mu kumenyesha watura ijambo ry'Imana, mu dukorwa duto duto nawe twabagwihishwa dukoranye urukundo, canke mu bimenyetso no mu bitangaro biciye ku ngabirano zidasanzwe za mutima, canke no mu gisabisho. Kandi ico ntawe ukizitira kuko nta n'uwumenya inzira kijana. Icyitwazo cya gatandatu, sinokwigisha abandi byananiye, noba ndiko ndiyorobeka. Egome, ni byiza ko umuntu agaburira abandi ku mfungurwa afungurako, ariko icyo tutokwibagira ni uko tudahamagariwe kwigisha abantu tubizanako, ariko tubaroresha ku Mana. Si twebwe rugero rw'ubweranda, natwe turi ingenzi nk'abandi mu nzira y'ubweranda. Turi urutoke rubarangira ihangiro, tukaba n'abasangirangendo. Bisubiye, abatumwa nibatagatifuzwa, abantu nibatagatifuzwa n'ubutumwa n'umutumwa ngo nuko ari mwiza. Oya, batagatifuzwa n'uwamutumye. Imana irakunda umuntu ikamukoresha, mbere igakorera muri we niyo ari ntamagara. Akarorero ni Mariya Madarena, ngo yari yakuwemo amasenatani 7, igitigiri cyuzuye cy'amasetani, ariko yabaye umutumwa w'abatumwa. Akandi karorero n'abandi batumwa nka Petero. Erega abatumwa b'inkuru nziza, umugani w'uraho, si byombo bitameneka, ahubwo ni udukono tw'ibumba umubunzi adasiba kwengenga no kwegeranya ngo ntitubwirire. Nyene kutubumba azi ubupfu bwatwo, atatwinuba, araza agaciro katwo. Noneho nk'uko Tereza Mwaneza bivuga, Imana ntiharura kangahe twaguye, ahanini iharura kangahe twabyutse. No mu kumenyesha inkuru nziza rero, tubiraze nko kuri Mariya Madarena, ntiyarinze kuvuga menshi, ahubwo yarakunze cyane.
ntiyamenyesha inkuru nziza mu kuvuga yezu ariko mu kuvugana na yezu. nicyo gituma rero tumenye yuko ukumenyesha inkuru nziza igihambaye ari ubwa mbere ukwakira mutima w'Imana ahindura ubwo buzima hanyuma akatwikorako. aha birababaje kuko kenshi usanga twebwe turungitse kumenyesha inkuru nziza twamatwira bamukahise muri retroviseur. umuntu akamayibona muri retroviseur akamayigirira inzigo nk'uko umenga Imana ntizi kumuraba muri kubu. ni intambamyi ikomeye kuko itubuza akanyamuneza. urukiza rwashyize muri iyi nzu uyu munsi, urukiza n'uyu munsi. nitubyitwararike rero bavukanye, ibyo byitwazo byose ntibigira ikibanza kuko turabatumwa b'uburengeye ibyo byose. icyitwazo cy'indwi tugira tuti nimunyirekere narikomerekeye naze nkeneye abanyengenga. narikomerekeye nkeneye abanyengenga. mu ntumbero nshasha yo kumenyesha ijambo ry'Imana, porogaramu yatanzwe n'abakuru b'Ekleziya, nabivuze mugabo sinoridondora muri iyi saha imwe ivyise, baratubwira bati niturondere imvugo ihambya umuntu w'uyu munsi, kuko umuntu w'uyu munsi by'ukuri yarakomeretse kandi akomeretswa na byinshi. niturondere imvugo imuhambya. muri byose abahinga batubwira bati imvugo ihambya bose ni imvugo y'urukundo. urukundo mvuga rero ariko batubwira ni urwa Yesu rutanga rukitanga. erega tworaba ibyo gukomereka, burya Yesu niwe wa mbere yakomeretse. none ga yemwe ntiyavutse atazi se w'amaraso? yumva ngo se ni Yosefu atamaraso basangiye, akumva ngo yavutse mu buryo abandi bantu batavuka, ngo ku bubasha bwa mutima, ugira ngo ku bw'umuntu ni igikomere gito. Yesu ntazi icyo ari cyo guhunga, ntazi icyo ari cyo guhunga, ntazi icyo ari cyo gusonza, ntazi icyo ari cyo gukubitwa, ntazi icyo ari cyo kugenzwa inokurinde kugira ngo bakwice, ntazi icyo ari cyo kuvuga ukuri udategerwa, ntazi icyo ari cy'agasho ntiyarayeyo, ntazi icyo ari cyo ukwihakanwa n'abo wagira ngo bukubite kwinda, ntazi icyo ari cyo uguhebwa n'uwo wari warahishutse ibyawe byose. Yezu ntazi icyo ari cyo gukubitwa, torture ntazazi. none icyo umukangisha ngo kirakubereye intambamyi yo kumukurikira no kumukorera ni iki? rero numva atakiriho. ntacyo uwo mukangisha kugira ngo ategere kandi ahambye umuntu aho ari hose yaciye mu biciniza umuntu byose. gutyo rero niwe ahambira inguma zakomeretse. mu kuzuka amaze guhemukirwa n'abatari yarigeze ahemukira, aho kugira nka zo bavuga ati pete ndakubonye, basumwa ndababonye, yababwiye ati nimugira amahoro. bari bayakeneye kuko ndibaza ko biyumvira bati aho tuzobonana tuzifata gute. nimugira amahoro. ako n'akararo kaboneka k'ingene n'uwakomeretse n'uwaciye mu kahise kirabura yoshobora kwamana umwizero ko Imana imukunda kandi nawe arafise uruhara nk'uwakomeretse nyene ku guhambira abakomeretse. mpereze ku nkingi nkuru twokwifashisha mu kumenyesha inkuru nziza. ubwa mbere nabivuze sindabirandira ni ukwakira Yesu mu buzima bwacu. ubugira kabiri ni ukutamanzurira ubuzima bwacu mutima mweranda ngo atwinjize mu rukundo rw'Imana idukunda, ariko kandi tukitwareka no kuzamura abandi. Archimede ati donnez-moi un levier, un point d'appui et je soulèverai le monde. ni mumpe
abamenyesha inkuru nziza imana ibaha mutima nk'icishimikizo, ikabaha igisabisho nk'ikizamuzo. none wowe wemeye imana, menya n'ubutumwa bwawe nubwo kubazamura. ubugira gatatu, bidusaba kwamana umutima mwiza, uzirika inyoma, ushingira intawe ukuri nyako, naho inkurikizi zitobura. ubugira kane, kugaragaza urukundo imana ifitiye n'abo twebwe twumva badakwiye gukundwa. imana n'umubyeyi, nituyerekane mu buvyeyi bwayo. ikindi twishimikiza, tubitumwe kandi n'urukundo dufitiye imana n'umuryango wa ekleziya, nitwitwararike kubaka. ntawanka konka nyina ngo agwaye amahere. ntawanka konka nyina ngo agwaye amahere. ekleziya n'umuryango tubeshejeho, n'umuryango dutunze, nituwutunge, tuwutungire n'abawo kurugero umwe wese ashobora. noneho uwumenyesha inkuru nziza aritwareka kugira ijisho ribona neza kurusha inabi. ariko kandi kandi katuranga ku bwa mutima, uwumenyesha inkuru nziza niyamana igisharara cyo guhanza umuntu wese, kuko umwe wese ari mu nzira z'imana, amuhanze ahageze. abigirane ukwemera n'ubwitonzi, abigire atakindi arondera atari n'inahazwa ry'imana. naho uruhamo wotera mu bemeye, imana ntizirira abasabyi bayo bavukanye. umwagazi watsinze ni umwagazi wishwe. nta pasika itagira uwa gatanu mweranda, ntivyokunda. urupfu erega nidukenyere tugwimenyereze nk'umwango ngombwa tuzocamwo kugira ngo turasukire muri ubwo buzima twama dusaba. ubwa nyuma, uwemera ko imana ari se niyemera umuvukano. nitwakira ubudasa nk'ingabirano kandi nk'umuhamagaro, twaremwe tudasa ngo twuzuzanye. uwo tudasa, uwo tutiyumvira kumwe, uwo tutabona ibintu kumwe, uwo tutaronderera hamwe, si umwanzi, ni umuvukanyi. nico gituma rero twokwama twitwararika ubwo buvukanyi tukabubungabunga, yamara byose biranguke muri mutima mweranda, wakomeza ukwemera, watanga umwete, watukangura mu gatiro, watumbereza ubutumwa. nsozere rero mvuga ko muri make ukumenyesha inkuru nziza ari ngombwa, ariko ntibishoboka tutabanje twebwe nyene kwiyugurira mutima w'imana ngo twongere tumwiyegurire dute ko tumuyoboke. ngiki ishimikiro ry'ubutumwa bwacu budusaba ubumwe budacika mu gisabisho, umwe tudasanzwe mu butumwa, uguca bugufi no kugurura imana ishobora ibitunanira. nitwugurure kandi mutima w'imana kugira ngo tube nka Bikira Mariya babashyira ahishize. mbere uwo mugabekazi w'abatumwa naturere mu nzira y'ubwo butumwa, nka Yezu umwana wiwe. ese yo dushikana ku bigero byabo iri jambo rirangukira ko uyu munsi nyene ngo umutima w'umukama uri kuri jewe, kuko yantumye kumenyesha inkuru nziza boro. murakoze.